turagushimiye ukuntu wabanye natwe, turagushimiye ukuntu wadushikanye muri kino kibanza aho tugomba gukora kino gikorwa cawe ciza cy'iteka. Uhoraho turagusavye uze kubana natwe, uze kutuzigama, uze kudushoboza kugira ngo igikorwa cawe kize kugenda neza, kandi nabo bose bakurikirana kino kiganiro ubafashe bagire gutahura no kumenya ibi bikorwa vyiza by'iteka watujeje. Turakwiragije bwirukiro, uze kubana n'umwe wese hagati yacu muri ibi bikorwa, tubisabye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Bakunzi b'impamba y'umunsi, turongeye kubaha ikaze mu biganiro bica ku mbonesha kure yanyu Impamba TV. Ni Nadia Ininahazwe. Uno munsi ndi kumwe n'umutumire, twagiriye ibakwe ryo kwakira umukozi w'Imana kugira ngo atuganirire mu mwanya muto, reka kumbure tubanze tumuhe ikaze mu kiganiro, abanze anatwidondore, hanyuma ace agira kuca twinjira mu kiganiro nyezina kugira ngo atubwire mbega uno munsi Uhoraho yifuje kuganira natwe iki. Murakoze Nadia. Ego mugire ko mwidondora bariko baradukurikirana. Mugize neza. Abariko baradukurikirana ndabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Mabwija Didasi, ndi umupastori mu ishengero rya Methodiste Libre, ndongoye paruwasi ya Kamenge, aho bita kwa Nania muri zone Gihosha, komine Ntahangwa. N'umukozi w'Imana, Imana yaranteye iteka nisanga muri ibi bikorwa byayo. N'ubu rero ndumva ndabikunda kubikora mu buryo bwose bushoboka, kandi niyeza kugira ngo nze ndabe ko norangiza neza urugendo rwanje. Mbega mwa mumaze imyaka ingana gute mu gikorwa c'Imana cyo kuvuga ubutumwa? Natanguye kwinjira mu ibango ryo kuba umupastori mu bihumbi 2000. Urumva ndamaze imyaka 22 ndi mu gikorwa c'ubupastori. So kuvuga ko imbere yaho ntakora ibikorwa by'Imana, narabikora mugabo naje kubyinjiramwo neza muri iri bango muri ico gihe cyo mu bihumbi 2000. Ego. Turabahaye ikaze gose. Bakunzi rero murumva ko turi kumwe n'umukozi w'Imana Mabwija Didasi. Uno munsi rero mushobora kuba mwibaza muti mbega uyu mukozi w'Imana aza kutuganirira kuki? Uno munsi twifuje kuyaga ku kibazo benshi bashobora kuba bibaza, ikibazo kumbure benshi badasobanukirwa, badashobora kuronkera umuco, kumbure bashobora kuba bisanga bagikora ukutariko, naco sikindi ni kibazo cyo gusobanukirwa ikigira 10. Ikigira 10 ndizera ninza ko mu bantu bamenye Imana, mu bantu basenga, nuvuga mushobora kuba mucumva kenshi, mushobora kuba mukizi, bamwe mushobora kuba mugitanga, ariko uno munsi umukozi w'Imana ari hano kugira ngo adusobanurire vy'ukuri, tunyogwe kandi dusobanukirwe ibijanye n'ikigira 10. Tugire ko rero twinjira mu kiganiro nyezina, umukozi w'Imana adufashe ubwa mbere tubanze dusobanukirwe neza yisunze ijambo ry'Imana. Mbega ikigira 10, umukozi w'Imana, ikigira 10 ni giki? Twumvise ikigira 10, mbega ijambo ry'Imana rivuga iki ku kigira 10, kugira ngo imbere yuko dusobanukirwa ingene gitangwa n'ibindi tubanze twumve ikigira 10 icarico. Mbega gitandukaniye he na burya bundi buryo butangwa mu mashengero, uburyo bwo gufasha, uburyo bw'inyubako n'ibindi byinshi? Ikigira 10 ni giki cihariye? Ni giki mu bisanzwe ikigira 10? Mu by'ukuri numva umenga nobanza gusoma canke ndizera yuko abatwumva bashobora gusoma nabo Bibiliya. Ari igitabo ciza, burya Bibiliya ni igitabo ciza ca mbere gikundwa n'abantu benshi kandi bagisoma cane. Uravye muri Maraki igice ca 3 uhereye ku murongo w'7 ugashika ku murongo wa 12, urahasanga amajambo avuga ku kigira 10.
urabye mu gusubira mu ibyo ku ngoma ya mbere igice cya 29 uhereye ku murongo w'10 ukamanuka, urahasanga ukuntu Dawidi yashimiye Imana ukuntu batanze ibyo bategezwa gutanga n'umutima ukunze kandi bikagenda neza. Rero mwambajije ikibazo, ikigira 10 ni iki? Ikigira 10 ni ic'icumi mu vyeze vyawe canke mu vyo utunze, ukakuramwo ic'icumi c'ivyo ufise, ni ic'icumi. Nico kigira 10. Rero ikintu ikigira 10 ni cyuhoraho, nico dukwiye guha Imana iminsi yose. Ikintu kigira 10 mu vyeze byacu, mu byo turonka byacu, dukwiye kugihereza Imana. Rero ikigira 10 nico nuko no gisobanura mu ncamake. Hariho Aburahamu yaratanze ikigira 10. Yakobo amaze gushika kwa Labani yavuze ati, Uhoraho nunkura hano hantu nkasubira iwacu amahoro, nzogutangira ikigira 10 ku vyo ntunze vyose. Urumva mu byo atunze vyose azotangamwo ikigira 10. Nukuvuga ko ikigira 10 kiri mu byo Imana idusaba gukora, kiri mu bintu bituma Imana itubonamwo ikindi kintu ciza mu gihe tubitanga neza. Kugira ngo utange, hatangura kwitanga mu buzima bwa misi yose. Ikigira 10 rero ni mu byo witanzemwo ugakora, Imana ikakwambika inkomezi, ikaguha ukabikora ukabironka, bijya uronse kurako ikigira 10. Cyo ni ikigira 10. Hanyuma ikibazo cya kabiri mwambajije, mbega nirihe sano riri hagati y'ikigira 10 n'ibindi bitangwa mu ishengero? Birafise isano, kandi ibigira 10 nico birashobora kuba bifatanye n'amashikanwa, ariko sico kimwe n'amashikanwa. Rero amashikanwa ntaharugwa, ariko ikigira 10 kiraharugwa. Amashikanwa haratubwira ngo ntuze winjire mu nzu y'Uhoraho iminwe misa. Nukuvuga kugenda mu nzu y'Uhoraho ufise ikintu ni icyo ari cyo cyose utanga, ushobora gushikana kugira ngo kifashe mu bikorwa by'Imana, ibikorwa by'Imana bigende bija imbere. Rero amashikanwa n'ibigira 10 byari bifise ivyo bikora, ibintu 4 byakora. Nibyo ngomba kwerekana hano. Icambere muri ivyo bigira 10 n'amashikanwa vyakora, babikoresha mu kubaka ingoro y'Uhoraho. Tubisanga muri Kuvayo igice ca 25 umurongo wa mbere gushika ku 8, no Guharura igice c'indwi umurongo wa 2 n'uwa 3. Ico ni cambere vyakora. Na nico gituma kenshi aho batanga neza ibigira 10 n'amashikanwa, usanga bubaka ingoro z'Uhoraho, aho basengera hameze neza, hatunganijwe. Hari igihe habaho no kwitanga kubw'igikorwa c'Imana, mugabo nabijya bigira 10 n'amashikanwa birakora ico gikorwa. Icya kabiri, ivyo bigira 10 byakora, byafasha gusanura.
gusanura ingoro y'uhoraho ni ukuvuga ko igihe habonekanye akantu katameze neza mu rusengero n'ahandi barashobora gukora muri ayo mafaranga cyangwa muri ibyo byatanzwe kugira ngo basanure iyo ngoro y'uhoraho. Turabisanga nabyo nyene mu bami, mu gitabo c'abami ba kabiri igice ca 12 umurongo wa 5 n'igice ca 22 uhereye ku murongo wa 4 gushika 6. N'ibyo ku ngoma, igitabo c'ibyo ku ngoma ya kabiri igice ca 24 umurongo w'8 gushika 12. Aho kwaba ari ugusanura ingoro y'uhoraho. Icya gatatu byafasha abakozi b'Imana. Hariho abantu bakunda kuvuga ati be bajya abakozi b'Imana ibigira 10 barajya amafaranga y'ishengero bakayamara, ariko mu by'ukuri ikigira 10 cyafasha abakozi b'Imana. Turabisanga mu guharura igice ca 18 umurongo wa 20 gushika 24 na Nehemiya, igitabo ca Nehemiya igice c'10 umurongo wa 38 n'abaheburayo, icete c'abaheburayo igice c'7 umurongo wa 5 n'uwa 6 n'abi Filipi igice ca 4 umurongo w'10 gushika 18. Ni ukuvuga ko byarakora kubaka insengero, gusanura insengero, gufasha abakozi b'Imana mu kubatunga, kuko kenshi abarewi cyarazira yuko bava mu ihema cyangwa mu ngoro y'uhoraho, arinze asohoka akaja kurondera waba ari umuvumo mu gihugu cyangwa muri ico gisagara ahonyoyemwo. Hanyuma icya 4 yari ingabire y'abakene. Ikigira 10 n'amashikanwa byafasha abakene, aho tubisanga mu gusubira mu byagezwe igice ca 14 umurongo wa 28 gushika 30 n'ibyakozwe n'intumwa igice ca 4 umurongo wa 34 ni ibyakozwe n'intumwa nyene igice ca 11 umurongo wa 29. Abikorinto icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto igice ca 16 umurongo wa 1 gushika kuri 4 n'abaheburayo igice ca 13 umurongo wa 16. Rero ico nico gikorwa cibigira 10 n'amashikanwa. Ego n'ibindi byose urumva usanga biza biri muri ibyo bikora ibyo bikorwa, niyo sano, niho ihuriro ry'ayo mafaranga canke ibyo byose byinjira mu ishengero, nibyo bikorwa bikora. Ego mbega pastor, ikigira 10 n'amafaranga gusa? Urakoze kumbajije neza. Ikigira 10 si amafaranga gusa. Ikigira 10 kiva muri ibyo bintu byose utunze waronse, kuko hariho ibyo utunze wamaze gutangira ko ikigira 10, ariko ibyo wungutse waronse wakiriye byose urabitangira ko ikigira 10. Ni ukuvuga waba umwimbu wo mu murima, byaba ibyo udandaza, byaba ibyo wahawe nk'umugisha ku bantu, byaba muri ibyo byose mu ncamake uronka byose urabitangira ku ikigira 10. Ego mwatubwiye ko ibikorwa ikigira 10 mu bikorwa ikigira 10 cyategerezwa gukora mu ishengero harimo no gufasha abakene, harimo gusanura ingoro z'Imana, kuko hari igihe usanga hageze kubaka cyangwa hageze gufasha ugasanga umukirisu ariko arabwira ati zana amahera yo gufasha, zana amahera yo gukora iki, zana amahera yo kugura idirisha ry'urusengero. Mbega iyo amafaranga y'ikigira 10 abagikora iki? Uhora havuga ati mwarangunze
ego muzana imbwija gusa ntimuzana ikigira cumi gishitse. Iyo aba batanga ikigira cumi gishitse umwe wese akumva gutanga n'umutima ukunze, turaza kugigaruka ko uburyo bwo gutanga ikigira cumi, ariko iyo hageze umuntu wese akumva ko akwiriye gutanga ikigira cumi gishitse neza, ibyo byose byogabanuka ntibyoba bikiza. Ariko kandi kugira neza kumva ko ushobora gutanga ikintu cyo guterera kugira ngo umwimbu wiyongere ni byiza si nabi. Yego mukozi w'Imana, reka kumbure twinjire neza na neza mu kiganiro kugira ngo mudufashe mudusigurire mbega ikigira cumi cyo habwa abandi, mbega ikigira cumi umuntu uwo ari we wese arashobora kugitanga, cyo tanga nde, mbega yo gitanga gute? Mudufashe kugira ngo tumenye ukuntu ikigira cumi cyo harugwa, mbega yo gitangwa kubiki neza na neza mu buryo bwumvikana neza. Murakoze. Mbega cyo tangwa ryari? Ego mudufashe kugira ngo twinjire cyane dusobanukirwe neza ukuntu ikigira cumi cyo tangwa. Murakoze. Ego urambajije ikibazo cya mbere, mbega ikigira cumi cyo habwa abantu, cyo ni cya mbere. Ikigira cumi cyo tangwa gute? Ego ikigira cumi uwo ari wese yogitanga, ninde agitanga? Ego murakoze. Ikigira cumi kuva na kera hose cyashikirizwa mu baherezi. Usomye ijambo ry'Imana urabona neza ko abaherezi aribo bakira ikigira cumi, hanyuma nabo nyene abaherezi bagatanga ko ikigira cumi mu byo bahawe ku ikigira cumi. Aha, urumva aho ndiko ndinjira, fasha ibibazo bibiri wambajije ndiko ndabifatanya. No kuvuga ko ikigira cumi nta muntu numwe yemererwa kutagitanga. Ni ukuvuga iki? Bose bategerezwa gutanga ikigira cumi. Abubaha Imana bakamenya Imana, bakagendera mu by'Imana igomba, bazi Imana icarico, bagendera mu buntu bwayo, bazi neza ko agaciro kuhoraho, bose bakwiriye gutanga ikigira cumi. Ni kuvuga ko gatoyi n'umuntu yoba atinjira mu rusengero ubwo akavuga ati je ndubaha Imana, arashobora kurondera umuherezi amwegereye akamuha ikigira cumi. Bifise aho ukuntu bigenda. Ego nimba hari urutonde muri iryo shengero, ni bice ku rutonde muri iryo shengero. Nimba avuga ati jewe ndasenga mugabo nsenga gake, mugabo arafise aho abarizwa. Turi kumwe. Iyo rero umukristo afise aho abarizwa, ikigira cumi akijana aho abarizwa, kandi nibo bamenya ukuntu bakurikiza ibi bintu bine ikigira cumi gikora. Ego mu gihe adafise aho abarizwa, mu gihe arashaka gutanga ikigira cumi adafise aho abarizwa, nagende aho hantu yumva akwiriye kugitangira, ego agitange bacakire. Turi kumwe. Ego mugabo uwitwa kwaza Imana ategerezwa gutanga ikigira cumi. Murakoze cyane. Hanyuma ni bande bakwiriye kugihabwa, sibyo? Abakwiriye kugihabwa cyane cyane ndumva umenga wambajije inzira gifata kugira gishikire bya bindi twavuga bine. Ego mwavuze ngo coshikirizwa abaherezi. Ego hariho rero urutonde nkaho mperereye, hariho urutonde rw'aba ukuntu ibijyanye n'umwimbu canke ibitanzwe byose, hariho inzira bicamwo kugira bikore icyo byagenewe. Bibiliya bivuga kwiki? Bibiliya ivuga ngo
ikigira cumi cyahabwa abaherezi. ego Abaherezi mu byakozwe n'intumwa, twibukanye hariho ukuntu batoye ba Stefano, abantu bagororotse bakunda Imana bakijijwe, ego nibo batowe kugira ngo begeranye amafaranga yose kugira ngo bafashe abo bafise ingorane, nayo Paulo n'abandi babandanye iby'ubutumwa bwiza. Niko handitswe mu byakozwe n'intumwa, n'urutonde. Hariho inzira rero bicamwo ibijyanye n'amafaranga n'ubutunzi, abandi nabo bafise ibindi bikorwa, abandi bakagira ibindi bikorwa, mugabo ibi bigira cumi n'amashikanwa bifise aho bica kugira bishike ku ntumbero yabyo. turumvise uwo gitanga, turumvise uwagiha, mbega rero ucutangwa gute? Ego murakoze. Uko ntigigira cumi gitangwa, abantu benshi barakunda kwihenda. Mu ntango navuze nti icyo kintu cyose uhawe, icyo kintu cyose warondeye ukaronka inyungu, baba badandaza, baba abandi bakozi ba leta cyangwa bakorera abandi, bahembwa cyangwa abarimyi, abo bose barakwiye gutanga ikigira cumi. Ni gute gitangwa kandi ni gute giharurwa? Mu bisanzwe ikigira cumi, ahantu nagiye mbazwa cyane iyo ndiko mu gihe nariko ndabyigisha, barabadandaza. Abadandaza bambwira bati ngo pastor, jewe iyo ndandaje nkabona ibintu biragabanutse ca ndangurira ko ibindi, none nokora gute kugira ntange ikigira cumi gishitse? Turi kumwe rero. Mu gutanga ikigira cumi gishitse, wegenda udandaze. Waranguye urahaza umutahe wawe ukungana, kandi mu biharuro byawe wamaze kumenya inyungu ushobora gukuramwo naho itari y'ukuri. Hari igihe usanga bimanutse, hari igihe bisanga bikaduga, mugabo hagati na hagati urashobora kuvuga ati ndashobora kuba noronka umwimbu, inyungu ingana uku. Tanga ko ikigira cumi cyayo nyine. Ntutange ikigira cumi c'umutahe, kuko ugatanga ikigira cumi c'umutahe uzoba wiyivye, kandi Imana ikwandika ko kuri umusuma nahari iby'iwawe, kuko Imana ntishaka ko wiyahura. Imana igomba kubaho, igihe kigeze Imana ishobore kugutwara. Rero harura mu nyungu uronka, iba ariyo utangamwo ikigira cumi. Hariho abandi ba kabiri bakunda gufata ideni, naco nyene ndakunda guhura naco. Urafise gutanga ikigira cumi ku ideni watse, canke urafise gutanga ikigira cumi ku mushahara wawe wa wundi nyene wahora uronka utariko urariha ideni. Ni mu buryo bubiri. Igihe cyose utoye ideni, urashobora kuritangira ku ikigira cumi, ku buryo bizogufasha muri wa mushahara muke ugenda uronka. Hariho umushahara kuko ntuba ukironka wa mushahara utarafata ideni, kuko ugenda uriha rya deni. Mugabo waratanze ikigira cumi ku ideni, bigufasha gutangira ikigira cumi y'amafaranga make uronka. Ntubu ugitanga ikigira cumi na ya mafaranga yose uri kurariha. Ni kuvuga muri ico gihe uratanga ikigira cumi c'ideni ufashe ubwacu. Hama ugacutanga ikigira cumi kuri ya mahera makeyi usigaye uronka, nayo nyene ukagenda urayatangira ikigira. Dufate nk'akarorero,
baraguha bahora baguhemba ibihumbi 100. Igihe wafatiye ideni warafashe ideni, none mu gihe uri kurishura ideni usanga baguhaye ibihumbi 50. Ni ukuvuga 50 bigenda kuri hajya deni. Rero waratanze ikigira 10 cya rya deni wakira, usigara utanga ikigira 10 c'ibihumbi 5 gusa kuri ya 50 kuri ya 50 uronse. Mugabo mu gihe utaba watanze ikigira 10 kuri rya deni, uzotanga ibihumbi 10 kuko ni uhembwa 50. Kubera ko utatanze ikigira 10 kuri ya rya deni. Ariko umaze gutanga ideni, umaze gutanga ikigira 10 ku ideni, uca utanga 5 kuko uhembwa 50. Aho uravuze ku muco w'abadandaza, uravuze ku muco w'abafise ubuzi bahembwa kumbure ku kwezi canke ku munsi, bafashe ideni. Hari umunyeshuri ashobora kuvuga ati eske jewe no rikigira 10 jewe ndonko udufaranga twa Minerval bampaye ibihumbi 5 mba ngiye kuyagura utuvuta canke agakaye, mbega jewe nzotanga ikigira 10 gute? Ariko kandi ari n'igihe bishika umuntu akamuha 2 tigenda umwe ifana. Mbega umunyeshure canke umuntu wari we wese atagira inyungu, atagira hakura, mugabo azeraronka utwo dufaranga duke dufise igikorwa nyezina kigiye gukora, botanga ikigira 10 gute? Ego navuze ko atanumwe adatanga ikigira 10. Hariho abanyeshuri usanga bahabwa amafaranga n'abavyeyi babo, baba bazi Minerval y'abana, mugabo abanyeshuri baragira argent de poche nk'abo muri interna. Muri irya argent de poche umunyeshuri ategerezwa kwiga kwitunganya no gutunganya ubutunzi bwiwe. Turi kumwe? Rero ajya amafaranga bamuhaye y'intega kiba, afise uburenganzira bwo kuyakura kw'ikigira 10. Mugabo ajya amafaranga y'ishuri najya y'ibikoresho, kuko yoyo n'amafaranga aharuritse araho kandi afise n'igikorwa akora. Kiretse ayungutsemwo mu gihe yari ko aragura ikaye, nimba ikaye bayigeneye 1000, akaca asanga ari 500, 600, 8 ibintu nk'ivyo, ajya agiye acagutseko ni inyungu. Arayitangira ikigira 10. Arayitangira ikigira 10. Turi kumwe? Yego cyane. Hanyuma rero argent de poche yiwe ategerezwa kuyitangira ku ikigira 10. Ajya yandi umuntu amuhaye ati genda uranywa n'agafanta cyangwa uragira uku, atari mu byo akeneye mugabo biyije, nayo nyine ategerezwa kuyatangira ku ikigira 10. Ni mu bisanzwe n'umuntu wese, si umunyeshuri gusa, n'uwari we wese. Jewe sindi umudandaza kandi nta kazi. Nadi mugabo araronka udufaranga. Nadi nk'ubu ndashobora kuza, Nadi wampeza agiye n'ukuri, genda uraza kumifana, kura kw'ikigira 10. Neza cyane. Kura kw'ikigira 10, kiretse ndaguhaye nywaye amazi, nta mazi ntiyakura kw'ikigira 10 ngo bikunde, ariko ibindi bishoboka akura kw'ikigira 10. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nizera neza ko mwandanya kudukurikirana, kandi ndizera ko ibintu umukozi w'Imana ariko aratubarira benshi biza kubafasha cyane. Umukozi w'Imana, imbere yuko durangiza kino kiganiro, ndagomba udufashe gusobanukirwa, mbega iyo umuntu atanze neza ikigira 10, donc turahejeje kwiga, urahejeje kutwereka ukuntu twotanga ikigira 10. Igihe umuntu agitanze neza, inyungu ni yayo.
mbega igihe umuntu agitanze nabi canke atagitanze akiriye mu gihe atagitanze ingaruka nizihe? Nadi, urakoze kumbaza ico kibazo. Sinari bwasome Bibiliya na ibice ndabifise ariko nanse kugusoma. Ariko kuri iki ndasoma mu mpangaze gose nsome. Kuri iki gice cyo muri Maraki, igice ca gatatu umurongo uhereye ku murongo w'indwi ugashika 12. Niho ivyo bibazo byose bibirumbajije. Utanga neza n'utanga nabi. Ingaruka yabyo. Havuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje ntimuyitondere nimungaruke ko nanje nzobagarukako niko Uhoraho Nyeningabo agize. Yamara muravuga muti twogaruka mu buryo ki? Mbega umuntu yogunga Imana? Ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki? Mwangunze ikigira 10 n'amashikanwa. Wa muvumo murawuvumwe. Kibazo ca mbere aho ndacishuye. Utanga nabi wese aravumwa. Kuko ihanga ryose uko mungana mwangunze. Muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibe mw'ivyo kurya. Enda ni mubingeragereshe niko Uhoraho Nyeningabo agize. Murabe ko ntazobagomororera ingomero zo mwijuru nk'abacuncuburira umugisha mukabura aho mukwiza. Nadi, urumva utanze neza uraronka umugisha. Ucuncubo kuva mwijuru. Nzokankamira ururyi ku bwanyu ntirwonone imirima yo mu ndimiro zanyu, kandi n'umuzabibu wo mu ndimiro zanyu ntuzorumba niko Uhoraho Nyeningabo agize. Kandi amahanga yose azobita abanyehirwe kuko muzoba igihugu cy'igikundiro niko Uhoraho Nyeningabo agize. Urumva rero mu ncamake igihe cyose uzotanga neza, reka mpere ku gutanga nabi. Igihe cyose uzotanga nabi ntiwubaha ntiwumvira uri umunyabyaha. Kuko wataye isezerano, wataye itegeko ry'Uhoraho. Kuko ni itegeko gutanga ikigira 10, ni itegeko ry'Imana naho tutasomye ibice. Mu gihe rero ari itegeko gukora icyaha canke umunyabyaha, gukora icyaha ni ikintu cyose n'umuntu arenga itegeko canke arenga amasezerano. Uyo wese arenga amasezerano canke akarenga itegeko ni umunyabyaha. Ni wasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa. Ico ni cyambere. Icya kabiri, igihe cyose hari amategeko utegerezwa kumvira amategeko no kugendera amategeko. Rero ikigira 10 kiri mu itegeko ry'Uhoraho. Kandi urumva ko Uhoraho avuga ati mwarangunze, mwaranse kumpa ibigira 10 n'amashikanwa, wa muvumo murawuvumwe. Urumva ko wabaye umunyabyaha kuko utashikije itegeko Imana yaguhaye, yagutegetse. Ico ni cyambere. Icya kabiri, uraronka umugisha. Ugira umugisha kuko wubashe itegeko ry'Uhoraho. Mu gihe watanze neza ikigira 10. Ego. Ugira umugisha kuko watanze neza, wubashe. Wubashe kandi wumviye. Usomye mu gitabo ca Samweli wa mbere,
igice cya 15 umurongo wa 23. Aho Sawuli yatanga ibimazi n'ibindi, Samweli aramubwira ati kumvira kutumvira nico kimwe n'icyaha cy'ubupfumu. Rero umuntu adatanga ikigira 10 ni umuntu atumvira, ntiyumvira, akwiye guhanwa. Icyo gihe mbere Sawuli yaciye ava ku ngoma, yaciye amubwira ati Imana iragukuye ku ngoma. Icya kabiri kuri icyo, guha ubuhaye icubahiro uhoraho, kandi n'uhoraho aca kunezererwa cyane kuko umuhesheje icubahiro, kuko umuhaye iteka, umuhaye ikibanza cya mbere mu bugingo bwawe. Muri icyo gihe uhoraho nawe aca gutera iteka, aca guhezagira. Abantu bose bazovuga ati Nadi uri umunyehirwe, bazokubona bakunezerererwe, bagutangarire, kandi bazokuvuga ko uri umutunzi. Naho utana kimwe ari ibintu bisanzwe. Imana itegezwa kugusiga amavuta wo gutanga neza ikigira 10. Nukuri icyo nico nukuri kose. Kandi kubwo gutanga neza kwawe ntacu uzobura. Imana izozigama ibyawe, izozitirira ibyawe, nawe ubwawe izokuzigama, kuko ikiguharura mu bagororotsi bayo. Pastor, gira ko mutanga impanuro. Impanuro notanga, yego, ibi dufise si byacu, ni ntizo. Kandi hariho abadatanga n'ikigira 10 cy'umwanya Nadi. Kuko n'ibintu biharurika. Yego. Ntuzi ko ku munsi ufise mu masaha 28. Yego. None abo bakirisitu bose bafise amasaha ngahe yo kuba imbere y'Imana, ko mfise ubwoba no gusoma Bibiliya batanayisoma? Bafata umwanya wajyari wo gusenga. Turi kumugana. Yego. Rero impanuro je numva ntanga, ariho abantu bafata utuntu menga baroroshe, baturoroshe, kandi ari ibintu bikomeye. Mu bisanzwe Yobu ni wavuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi ataco mfise. Ntuze nawe Dawidi mu gitabo cy'ibyo ku ngoma 29 umurongo w'10 aravuga ukuntu bagiye batanga ibyo kubaka ingoro y'uhoraho, ukuntu byari bimeze. Yaravuze ati ijambo rikomeye, yavuze ati twari iki twebwe, ntacyo twari turi, mbere tuguhaye mu byawe. Ntituba dutanze iby'iwacu, oya, dutanze mu by'Imana yaduhaye. Kandi ni 10, nikigira 10. Nikigira 10. Kuko igihe wabirondera, y'Imana itaguhamagara meza, Nadi ntiwaje kushobora kuronka ibyo. Ntabyo nari kuronka. Rero ikintu cya mbere ngomba guhanura bene data bariko baratwumviriza, nuko bakwiye kumenya yuko ibyo bafise atari iby'iwabo. Imana yarabahaye ubwenge, uragira ubumenyi, ugira amagara meza. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo biguhesha vya bindi byose uri kuraronka uyu munsi, kandi wabihawe n'Imana. Nimba duhema, ni Imana yaduhaye umwuka wo guhema. Kubw'ibyo rero muri ibi ndashobora kuvuga nti abatwumva nibumve ko atakintu na kimwe cyabo bafise, gusa ibyo dufise ari umutaha Imana yaduhaye, yadutijije gusa. Rero igihe dutegeka kubikoresha, nitubikore nk'uko yadutegetse kubikoresha. Kuko nitwaramuka twambuwe uno mubiri, vya bindi yaduhezagije nibyo bintera ubwoba. Tuzoba imbere y'Imana, Imana itubaze ko naguhaye ubutunzi ubu n'ubu 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 n'ubu,
ni giki wabikoresheje kugira ngo jewe uhoraho bimpeshe icyubahiro. Aho rero turi imbere y'Imana, ntukivyakira bya bindi wari ufise kandi ntabyo uzojana, byose bizosigaraho. Ari ikintu cyama kinyigisha cyane Nadi, igihe turi iyo ngiye guhambisha, ndakunda kuraba gukurikirana urupfu. Ujya muntu baravuga bakarira cyane, urabona uyu muntu aradusize aragiye. Ujya ntukimukunda ahubwo ugiye guta, ntakiri wa wundi, ni kiziga yahinduye izina. Ajanye iki, agiye gute? Nimba ari impunzi imwe mu mutekeranye, bya bindi byose yari afise arabisize. None kubera ko utokorera Imana utarava mu mubiri, kugira ngo ibikorwa byawe nushika hariya bize bibe ibintu vyerekana ibikorwa wakoze, bitume ushobora kwakirwa mu bwami bw'Imana. Nico gituma rero mpanura abantu, kora ibikorwa by'Imana ugifise inguvu, intege, inkomezi n'ubwenge n'ubumenyi, kugira ngo bize bikwitangira imbere, bisange uzubisange hariya Imana ivuga ati ngwino mwana wanje nkunda, wakoze neza, ibikorwa byawe ndabizi. Amina. Ico nico kintu gikuru gikomeye gihambaye. Ikindi cya kabiri, hariho abantu bakunda kwikubita ku gikiriza ngo barakomeye, ntibamenye ko ari umukungugu mu mukungugu. Imana igukuyemo umwuka, kubera uba ufise ubutunzi kanaka ndakomeye, mugabo Imana igukuyemo umwuka uhinduka ibyondo. Turi kumwe? Rero nkaca numva umenga abantu bose bemera Imana, abakristo bose, abubaha Imana bose, bakwiye kumva ko bakwiye guca bugufi imbere y'Isumba byose. Umenye ko uyo mugenzawe ari urugingo rumwe nawe. Umenye ko ibyo byose ukora ejo bizohinduka, kandi ibyo wakoze ugikomeye ugihumeka uzobibazwa imbere y'Imana. Tegura rero kazoza kawe ukiriho, ukiri muzima. Nadi, nukuri hariho ibintu bitatu nabivuze, uko batanga ikigira 10, gutanga ikivuye ku mutima ukunze, icyo sinakivuze ko bakwiye gutanga ikigira 10 n'amashikanwa n'ibyo bindi byose mbere n'umutima ukunze. Icya kabiri, batange bafise umunezero. Hari igihe genda kunda gutangara cyane n'abantu bakunda kuja gutanga amashikanwa, bakagomba kwiyerekana ngo nuko bambaye ukuntu canke sinzi, bakagenda umenga ntibivuye mu mutima. Ariko gutanga ikigira 10, banza ugira umutima ukunze. Icyo cya kabiri, unezerwe ati ndagiye gukora igikorwa cyiza cy'Imana. Icya gatatu, utange uko ushoboye. Sinzokubwira ngo utange ibyo udafise, uzutange icyo ufise. Hariho abagomba gutanga n'utwo bafise, ngo sinogenda maze igihe natanga ikigira 10, naho ntiwungutse, ntacuraronka. Ukaca ufata n'utwo abana bari kurya twose ukatutwara. Imana izobiguhanira. Tanga ibyo ufise, kuri ibyo nyene wahezagiriwe ko biba ari byo utanga. Ntuze utange kuco udafise. Wame ugira ubuntu atakinumbwe. Ugire neza, wumva ufise umutima ubikunze. Rero muri mpanuro notanga ni nk'izo, kuko dukwiye kwama iminsi yose
twitegurira gukora ibyiza iminsi yose y'ukubaho kwacu. Nibyo mu ncamake. Ni ukuri je ku bwanje ndanyuzwe. Reka mbanze nshimire umukozi w'Imana. Murakoze. Mwakoze cyane kutwitaba. Mbega uwundi munsi ntitwabikorako kugira ngo muze kutuganira ari ibi canke ibindi muzotwitaba. Nukuri ndamahoro. Yego. Ndamahoro, ndumva muri mutima wanje ibyo mfise nkwiriye kubitanga. Yego. Kandi ibyo nshoboye Yego. ndumva kubikora kandi n'umutima ukunze. Murakoze cyane. Yego. Bakunze Impamba TV, reka rero tubanze tubasabe mubandanye mwiyabonesha, mubandanye mugira subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo ejo canke hirya y'ejo mubandanye gukurikirana ibiganiro bica ku Impamba TV. Murumva ko uno munsi twize ibintu biryoshe cyane kandi by'ingirakamaro. Abenshi bari bafite ibibazo, ndizera ko nimwandika muri commentaire ibibazo vyanyu, kumbure ejo canke hirya y'ejo ari umukozi w'Imana Mabwija Didas canke uwundi azogaruka aduha umuco nimba hari ico wumvise utanyuzwe. Reka rero tubashimire, wandanye gukurikirana ibiganiro bica ku Impamba TV, turabakunda cyane.